turi ku munsi wa kane igenekezo rya kane ruhesha umwaka wa 2020 ndasokora musamwese muriko muradukurikirana bahani kaze muri amakuru twabateguriye zimwe mu ngiyo nkuru ziyagize. Sena rijeje ibarizwa hagibwirizwa shingiro mu Burundi yamenyesheje kuri uno wa kane byavuye mu birego byari byatanzwe na Agathon Rwasa arongoye mugambwe CNL kubijanye n'ibitigiri byari byavuye mu matora yo kuwa 20 Rusama. Yo Sena rikaba yemeje intsinzi ya Evariste Ndayishimiye akaba ari we agiye guhitegurira kurongora Burundi mu myaka indwi iri imbere. Burundi ngo buri mu bihugu bikirangwamo intwaro y'umukazo mu kinjana ca 2021 bimenyeshwa n'abashinga amateka batanu b'igihugu cy'u Faransa mwikete bashize ahabona ku munsi wa gatatu aho berekana ibishobora gushikira abarundi bagasaba rero amakungu kuva mu gacerere bagafata ingingo zishobora gukingira gutuma abarundi bakingirwa. Ishirahamwe nayo mpuzamakunguranira iyubahirizwa ry'agati y'akazi na muntu Human Rights Watch risaba ko hotanguzwa amatohoza kugira amenyekane abo bose bagize uruhara mwihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu byabaye mu gihe ca matora yo kuwa 20 Rusama mu Burundi. Reka sona yifuriza ikaze mu kanya nidonito. Nemeje kubabwira umukandida w'umugambwe CNDD FDD Evariste Ndayishimiye niwe yemejwe ko yatowe nk'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 Rusama. Kuno wa kane Sena rijejwe ibwirizwa shingiro ikaba yamenyesheje ko yatsinze ku majwi angana n'ibice 68% kwijana. Muri ico gikorwa nyene ibirego byari byatanzwe n'umugambwe CNL. Iyo Sena ikaba yamenyesheje ko atafatiro bifise. Iyo Sena rijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ikaba yarenganuye kandi abakandida batatu b'umugambwe CNL muri abo harimo Pelate Niyonkuru mushikiranganje w'imico kama hamwe na Keti Kezimana bari bakuwe ku ntonde z'abashinga amateka. Kubw'umunyamabanga rero mukuru w'ishirahamwe Fokode ngo nta gitangaje bari biteze muri urwo rubanza. Kurikira hano umushingamanza Janvier Bigirimana. Nibaza ko ata muntu yovuga yuko vyamutangaje kuko ahubwo ivyari gutangaza nigiyo sentare yari kubahuka kwifata mu jisho ikemeza gushira intahe yashize ikabona yuko amatora yabayemwo utunenge twinshi maze bakayasubiramwo mu bice bimwe badashoboye kuyasubiramo mu gihugu cose. Turibuka kandi yuko iyo sentare na cyane uyirongoye Charles Ndagijimana aribo mu 2015 bemeje yuko Nkurunziza arenga ibwirizwa shingiro arenga amasezerano y'Arusha yo kugarukana amahoro no kuvukana kw'abarundi maze bakamwemerera gutwara ikiringo ca gatatu gitandukanye n'ibwirizwa shingiro kandi gitandukanye n'ayo masezerano ya Arusha. Iyo sentare nyene niyo mwibwirizwa shingiro ryo mu 2018 bavuga yuko izogumaho gushika amatora y'ibihumbi 2020 aheze n'inzego zayavuyemo zaroyeho kubera yari sentare bavuga bati abantu bayigize n'abantu twamaze kugira ibikoresho vy'umugambwe ku buryo bavuga bati dutezwa kuguma twarabateguye maze baze badufashe kwiba amatora ya 2020 kuko nta nkeka n'amatora yabayemwo ubusuma bwinshi n'amatora yabayemwo utunenge. Uno munsi rero birababaje kubona iyo sentare itashoboye kwihagararako ngo yubahirize amategeko, yubahirize ibwirizwa shingiro, yubahirize ivyo abanyagihugu bonyene bari bitoreye. Ni ingendo mbi cyane isubiza inyuma inzira ya demokrasi, ni ingendo mbi cyane yerekana yuko hariho inzego zatezwa gukorera igihugu mugabo zibandanya ziba ibikoresho vy'umugambi uri ku butegetsi. Rero twagoma dutere ivyatsi yo sentare ko no munsi itashoboye kugaruka ngo yubahirize amategeko na cyane yemeze ibintu vyabaye ku mugaragaro vyavuzwe n'abashoboye no gukurikirana amatora mu bijanye n'utunenge tutari tuke twagiye turibonekeza tutibagiye amabi yagiye arakonerwa abatavuga rumwe n'umugambwe w'ubutegetsi ahanini abo mugambwe CNL urongowe na Agathon Rwasa.
abashinga amateka batanu b'igihugu cy'Ubufaransa basaba amakungu kuva mu gacerere bagafata ingingo zishobora kugira gutuma abarundi bakingirwa muri kino gihe mwikete bashize ahabona ku munsi wa gatatu bavuga ko amatora yabaye mu mwiherero ntangere atabarorerezi bahari bakababazwa no kubona igihugu cy'u Burundi kikirangwamwo intwaro y'umukazo mu kinjana ca 2021 ibiri muri iryo kete twibaze Denis Ndayikengurukiye. Muri iryo kete ry'impapuro zine abo bashinga amateka b'igihugu cy'Ubufaransa berekana ko amatora yateguwe mu gihe hari ko haba ubwicanyi ku bantu bamwe bamwe, ubwicanyi ndengerabutungane, gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu no gufunga abantu kurengeje hamwe n'uruhigi kuri uwo wese adashigikiye ubutegetsi. Ivyo akaba ari byo byaranze amatora atatu ay'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abajenama ba komine yabaye ku igenekerezo rya 20 Rusama uyu mwaka. Uko imyiyamamazo yagenze n'ingene hatangajwe ibiharuro by'imfata kibanza vyerekana ko ibiranga amatora meza aciye mu kuri amatora abaye ku mugaragaro bitubahirijwe. Abashinga amateka baratanga uturorero tumwe aho berekana ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ari uzu bwa mbere mu kuburagiza umugambi w'amatora kugira ubungabunga inyungu z'ubutegetsi. Ayo matora ngo bikaboneka ko yabaye mu mwiza ntangere aho n'urutonde rw'abazotora rutigeze ruja ku mugaragaro. Amatora akaba yabaye kandi ngo mu bwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari na cane abanywanyi b'umugambwe CNL bakaba baraburabujwe n'inzego zo hasi mu gihugu cose kugira bashobore gushika ahabera imyiyamamazo. Uruhigi rw'abantu rwakozwe mu gihugu cose bahogwa kuba bari mu mugambwe utari ku butegetsi. Abashinga amateka baragaruka ku igenekerezo ya 2025 Rusama aho umugwiseni watangaje ibiharuro mfata kibanza ku matora abiri yabaye ay'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka. Nkuko vyari vyitezwe ivyo biharuro bikaba vyahaye intsinzi umugambwe uri ku butegetsi. Ariko umwihwezo wa bamwe n'abandi bakurikirana ibihe Burundi buriko buracamwo berekana ko ivyo biharuro ari byo bikoreye mu kugira bemeza abarundi ko intsinzi ari ya CNDD-FDD. Na bamwe mu bayakurikiraniye mu gihugu bakaba barasohoye ivyegeranyo vyabo aho nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi mwitangazo basohoye berekanye ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi. Mu guheraheza muri iryo kete abo bashinga amateka bavuga ko bahagaritse umutima no kubona ivyo bimenyetso byose ataco bibwiye amakungu kugira hafatwe ingingo zibereye mu gukingira abarundi. Denis Ndayikengurukiye arakenuye ishirahamwe nayo mpuzamakungu riharanira iyubahirizwa ry'agateka na muntu Human Rights Watch ririyamiriza unyangwa ry'agateka na muntu ryaranze amatora yo kuwa 20 Rusama mu Burundi. Iryo shirahamwe risaba ko hotanguzwa amatohoza kugira amenyekane abo bose bagize uruhara muri uko guhonyanga agateka na muntu vyabaye muri ayo matora. Ino nkuru nayo twayiteguriwe na Thierry Bigirindavi. Ku bwa Human Rights Watch amatora mu Burundi yaranzwe no gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kubata mu mvuto ebe no mu kubakorera ayandi mabatandukanye. Ku bw'iryo shirahamwe amatora yabaye abantu batekewe n'ubwoba atabarorereza imva makungu bahari. Lewis Mudge arongoye iryo shirahamwe mu karere ka Afrika yo hagati avuga ko bafise amakuru ko mu gihe c'imyiyamamazo habayemwo n'ubwicanyi, kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe no gutera ubwoba uwo wese azotora. Kuvyerekeye ko ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko ryashimye ko amatora yagenze rikanakeza abategetsi bo mu Burundi ko batunganije amatora meza mu mahoro kandi yizewe, Human Rights Watch ifata ko abahinga b'iryo shirahamwe ryo mu karere batashoboye gukurikirana neza amatora mu Burundi. Nkuko Lewis Mudge yabandanije abivuga, leta y'u Burundi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu basanzwe bakorana hamwe n'ayo mu karere bari bakwiye kwibuka ko amatora ari guha uburenganzira umunyagihugu bwo kwitorera indongozi agomwe, ariko atari kureka abantu bake bari ku butegetsi ngo batonde kuko bishakiye ivyavuye mu matora. Uwarongoye Human Rights Watch akabandanya agabisha abategetsi bo mu Burundi ko nibabandanya bakoresha ivyo guhohotera agateka na muntu mu guhasha abiyamiriza ivyavuye mu matora bishobora no guhura ivyahuha, mbere bikanatuma ibintu bishobora kunyuka mu Burundi. Aha tukabibutsa ko imbere yuko ivyavuye mu matora vyemezwa Burundi na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro harabaza baramaze kugira ico bashikirije kukuntu ayo matora yagenze. Aha twovuga nk'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko rize ryaramaze kumenyesha ko ryiteguriye gukorana n'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Bakavuza ivyo mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi na Eklezia Katolika batoye utunenge twinshi muri ayo matora.
bo bakaba bavuze ko ayo matora yaranzwemwo igipfungu cinshi nko kugomba gutegeka abahagarikizi b'amatora ngo batere ibikumu ku vyegeranyo vy'uko amatora yagenze imbere y'uko no guharura amajwi bitangura be no gutorera abahunze be n'abapfuye. Na Thierry Bigrindavi arakenuye amakuru tubananize mujanye n'ubutunzi. Hari amwe mu masezerano ari hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kubijanye n'amakori avuga ko ataworihishwa incuro zibiri, na cyane cyane rero ngo kubakora urudanazwa bava mu gihugu binjira mu kindi. Ivyo ni byavuzwe kuri uwa gatatu na Domitien Ndeho kubgayo umushikiranganje w'ikiga ca leta, akaba yariko asigurira abashinga amateka akamaro k'integuro y'itegeko rigenga ayo masezerano. Umushikiranganje yongera akavuga ko ayo masezerano azotuma abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi. Bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nk'uko ari convention hagati y'ibihugu igomba gukuraho nuko haba hagira ishirahamwe cyangwa umuntu atozwa amakori inshuro zibiri mu gihe abari barakorera mu gihugu kimwe abakindi cyane nako ugasanga hariho abagomba kuvuguruza amakori kubera hagati y'intara ikorwa itorero ryahariye kumure abasanga hagiye n'akarusho nagomba mu majambo make y'imvugo kumure ibice bigize ayo masezerano. Hariho igice cya mbere kijyanye no kwerekana amakori arabwa n'ayo masezerano muri ibi bihugu bitandukanye bisanzwe byarashyize ko ayo masezerano. Hariho nk'aha mu gihugu cy'u Burundi n'amakori asanzwe agenga n'itegeko nimero imwe akagwego gashinze ubusa kabiri yo kuwa 2024 ukwezi kwa mbere 2013 ajyanye n'inama ikindi kivugwa muri aya masezerano mu kwerekana ingene aya makori aheza agatorwa bakerekana kumbure n'imice ibijyana navyo. Hakabaho kandi ikindi novuga icotuma igihugu c'Uburundi ngaha sindi mu masezerano bwaco igihugu naco cemeza aya masezerano nuko natwebwe nuko turi muri aka karere aya masezerano yo tugira akamaro kugira ngo tumbure abandi bavuye muri ibyo bihugu baza gushimika yaba mu Burundi dushobore kugira icyo twakuyeko. Burundi Journalists Alliance niryo zina ry'urunani rushasha rwitirira ko arugabamenyesha makuru mu Burundi. Gorunani ruvuga ko ruje guharanira agateka k'abamenyesha makuru rwashizwe ahabona ku munsi wa gatatu kubwa UBG sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi gwarakeje ugo runani rushasha, ariko UBG cyo kimwe n'abamenyesha makuru bari mu birori mu byo gushira ahabona ugo runani batewe makenga n'ingene gwavutse. Frank Kaze adushikirize idonido y'iyo nkuru. Ishigwaho rya Burundi Journalist Alliance ni naryo ryabajijwe ko ikibazo ca mbere c'abamenyesha makuru. Urongoye ugo runani Melchior Nicayenzi yashimye kuvugisha ukuri, aremera ko atanama yigeze ikoranya abamenyesha makuru kugira bagire ico babivuzeko. Il n'y avait pas moyen de consulter tous les médias, tous les journalistes. Ntivyashoboka gukoranya ibinyamakuru byose n'abamenyesha makuru bose, ariko twavuze ko imiryango yuguruye kumenyesha makuru wese avyifuza ashaka kugira ico yunganiye mu iterambere ry'umwuga wo kumenyesha makuru dans le développement du métier de journaliste au Burundi. Kubwa sendika y'abamenyesha makuru UBG ngo ni vyiza habaye amashirahamwe menshi aharanira agateka k'abamenyesha makuru. Alexandre Niyungeko arongoye UBG akaba yipfuriza ikaze. Twebwe nk'abari mu rindi shirahamwe muri sendika y'abamenyesha makuru tugira tuti turabahaye ikaze kuko mu bisanzwe haje yindi sendika ifasha ko haba inguvu mu byo guharanira ubwigenge, uburenganzira bw'abamenyesha makuru nuko abamenyesha makuru baronka akarusho mu mwuga wabo. Ikindi kibazo gikomeye ufatiye ku bihe vy'ubu kijanye n'imigenderanire hagati y'ubutegetsi n'ibinyamakuru, umumenyesha makuru akaba yavuze ko vyifashe nabi cyane. Uburemere bw'ico kibazo bukaba butari busanzwe, na cyane cyane ko n'urongoye ikigo CNC yari yitavye ivyo birori.
ku bwa Melchior Nicayenzi ngo nta ngorane n'imwe abamenyesha makuru bafise. La presse est libre au Burundi, est indépendante. Ibinyamakuru mu Burundi birigenga. Nimwaba muhakana ko ibinyamakuru vyigenga, nuko namwe hari cabasunitse kikabazana mutabishaka. Il y a une main derrière vous qui vous pousse de venir ici sans votre volonté. Ivyo Ibejiyo birayitera amakenga. Alexandre Niyunge ko abona ko ibihe bitorohereza amashirahamwe nk'ayo gukora canke kuvuka mu bwigenge. Mu gihe amasendika yandi amashirahamwe yandi yose yaburabujwe agafungwa kugagwa yani nayo agahagarikwa, umuntu araheza akibaza ati uwo mutima mwiza uvuye he kwemererwa kw'iryo shirahamwe. Nuko rero ntaco nobivuga ko kinini cyane gose nk'abamenyesha makuru tuzoshimishwa n'ivyo bazoba ariko barakora. Burundi Journalist Alliance ivutse mu gihe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe. Ariko kuri ico kibazo Melchior Nicayenzi asa n'ubutinya kugikorako. La justice n'est pas manipulable. La justice Ubutungane ntawe bukoresha uko ashaka. Ubutungane burahari kandi novuga ko bukora mu bwigenge ntangere. Bukora akazi kabwo. Twebwe nka sendika tuzobikurikiranira hafi nkuko nabandi bariko barakurikirana ingene vya bagenzi bacu bafunzwe biriko biragenda. Que l'évolution de ce dossier de nos confrères et conseillers qui sont incarcérés. Abamenyesha makuru bashikirije ayandi makenga atari make. Uturorero n'amategeko agenga urwo runani rutashatse gushira habona. Eka n'ibijanye n'agahembo k'abamenyesha makuru aho urongoye Bejia yavuze ko atari kibazo cihutirwa. Frank Kaze nawe nyene urakenuye imbere gusozera n'amakuru rubanza gomisha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu rutekanije gusomwa kuri uyu wa gatanu. Abamesha makuru bari barengutse gwinekerezo rya gatandatu rusama imbere y'abacamanza ba sentare isuramwe imanza ya Ntahangwa yashashe mu ntara ya Bubanza baje kuvirizwa rubanza rwabo rwaciye rushigwa mu mwiherero. Christine Kamikazi anyesindira ubusa Terence Monzina Egide Harerimana bakaba barumije kuri uno wa kane imisi 227 bafunzwe bakagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Inano rero amakuru twabategwe kuri umunsi wa kane cyo tuyasozera reka nabashimire mwese mariko muradukurikira na ubutaha.